Bene data ndabaramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane namwe mwese aho muri ku isi yose. Izina ryanje nitwa Françoise Habonaye. Ndongeye gushimira Imana yo mwijuru kuko yongeye kunyemerera kuza kuganira namwe ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana tuza gusangira uyu munsi riri mu gitabo ca Yohana igice ca 2. Turasoma n'amajambo musanzwe muzi avuga ku bukwe bw'Ikana. Ngo ku munsi ugira gatatu ngo haba ubukwe Ikana i Galilaya, ngo kandi nyina wa Yesu niho yarari. Uwo mutumire yari umutumire akomeye cane bari batumiye. Ngo nyina wa Yesu niho yarari muri ubwo bukwe. Ku murongo wa 2 havuga ngo Yesu nawe atoregwa ubukwe bona abigishwa biwe. Nshuti bagenzi, iyo umuntu atumira umuntu araba umuntu w'ikimazi, ntapfu watumiye. Araraba ati uriya n'uwikimazi, uriya bwiza kuza muri ubu bukwe. Imana ishimwe. Yesu rero nawe ngo bamutumiye muri ubwo bukwe, ariko ngo nyina wa Yesu muri ubwo bukwe ngo yararavye abona hari ikintu kibuze. Ngo araraba asanga ngo vino yaheze. Aca arabwira Yesu ati Yesu, aba bantu vino yaheze. Mu gitabo c'ikirundi hatubwira ngo Yesu yamwishuye hariya ku murongo wa 3 ngo Yesu aramwishura ati duhuriye hehe ga nyina wanje, igihe canje ntikiragera. Imana idufashe cane. Rero Yesu yararindiriye igihe ciwe kugira ngo akore igitangaza. Mariya nubwo yari nyina wa Yesu, Yesu ntiyamwumviye ngo nuko ari umuvyeyi wiwe. Aha muri iki gihe tubona rero yuko Yesu yahagaze mu bumana bwiwe akavuga ati igihe canje ntikiragera. Imana nishimwe. Mariya rero ngo acabwira abantu ati rero icaza kubabwira rero mugikore. Imana ishimwe. Imana nihabwa icubahiro. Mariya yarazi yuko Yesu ari umuntu adasanzwe. Yarazi neza yuko muri Yesu harimwe ibitangaza. Nico catumye abwira abo bantu ati ica babwira rero mugikore. Imana ishimwe. Nuko rero Yesu igihe ciwe kigeze nkuko yavuze ati igihe canje ntikiragera, igihe ciwe kigeze aca akora igitangaza, kandi Bibiliya itubwira ngo cabaye igitangaza ca mbere. Hanyuma dusomye hariya ku murongo wa 11 haravuga ngo iryo ni ryo tanguriro ry'ibimenyetso Yesu yakoze ari Ikana i Galilaya, yerekana ubwiza bwiwe, kandi abigishwa biwe ngo baramwizera. Haleluya. Yesu nashimwe. Nshuti yanje uri kurankurikira aho uri hose, bishoboka yuko nawe umaze kumva Yesu bamuvuga, kandi umaze kumva ibitangaza byinshi cyane Yesu yagiye akora, ariko birashoboka ukaba utarabibona mu ruhande rwawe, utaravyibonera. Uyu nawe ngo abigishwa biwe bahora bagendana na Yesu, ngo ariko ngo kubw'icyo gihe babibonye ngo baca batangura kumwizera. Nukuvuga ngo kwa kundi bahora bamunzi, ukwizera bari bafise kuraduga. Yesu nahabwa icubahiro. N'abantu bari ngaho bose baratangara babonye bibaye. Ngo habaye iki rero? Hariya ku murongo w'indwi Yesu arababarira ati nimwuzuze izo ntango amazi, bazuzuza kugeza ku mbiga. Ngo arababarira ati mudahe ubunyene, mushire umuteretsi baramushira. Ngo yabwiye abantu ati uzuza imihange. Ngo baruzuza intango. Ngo bahejeje kuzuza rero aca arababwira ati ubu rero mwahejeje kuzuza nimuce mubashira ubunyene. Yesu nashimwe. Haleluya. Yesu yafashe amazi ahinduka ukundi, ngo ahinduka vino. Yesu nahabwa icubahiro, ngo kandi vino iryoshe. Umwami wacu Yesu ashimwe. Ariko turaraba nta kindi kintu Yesu yakoze, na amazi badashe, kandi Yesu siwe yagiye kuyadaha, yanabwiye n'abantu ati ehe ngiyi imihange ngaho nimwuzuze mw'amazi rero. Ngo baca baruzuza.
bahejeje kuzuza ntiyavuga ati nimurindire kumbure inyuma y'iminota mikeya yavuga ati ubu nyene Yesu we Yesu nahabwa icubahiro. Inshuti uri kurankurikira muri kano kanya, umwami wacu Yesu Kristo ni umwami akomeye, n'umwami ahambaye. Ijambo ryiwe rirarema. Yesu avuze gusa byose birakunda. Oh haleluya! Muri ubu bukwe habaye ikintu ciza cyane, babaye abanyabwenge kuko batumiye Yesu. Haleluya! Batumiye umuntu w'ingirakamaro ashobora kubatabara mu gihe bigoranye. Nshuti mugenzi uri kurankurikira aho uri hose, ndagutumirira gutumira Yesu Kristo Umunyanazareti mu byawe byose. Niba ufise urubanza umutume Yesu, niba ufise projet ufise uri uragomba gukora, umutumire Yesu abemwo, kuko niyamara kubamwo byose bizogenda neza. Niba ugomba kubaka urugo rwawe, umutumire Kristo Yesu abemwo. Yesu arimwo byose bigenda neza. Hari umuntu nakunze yitwa Mariya. Uyu Mariya ni mbega no mugereranya n'abakozi b'Imana b'uyu munsi, abakozi b'Imana bamaze kumenyera Kristo Yesu ingene akora, bakabwira abandi inkuru nziza z'ivya Yesu, ati Yesu mumukurikire, Yesu n'umwami. Mariya yarazi ko uyu mwana we wari umwana adasanzwe na gatoya. Ati yarazi ko ari umuntu w'impuhwe, yarazi ko ari umuntu w'ububasha, yarazi ko ari umuntu nta na kimwe kimunanira. Yaramaze guhishurirwa Yesu wari we. Yesu nashimwe. Kandi abigishwa biwe nawe bahora bamugendanira, bari kumwe nabo, ngo nabo bavukana na Yesu nabo ngo bari kumwe nabo, bari kumwe nawe. Kuko ku murongo wa 2 niko babivuga ngo Yesu nawe atoregwa ubukwe bona abigishwa biwe. Ariko mu gitabo kindi hari bavuga ngo Yesu nabo bavukana ngo n'abigishwa biwe. Mu gitabo cy'Igiswede niko havuga ngo Yesu nabo bavukana n'abigishwa biwe, ngo bose rero baca muri ubwo bukwe niho bari. Imana nihabwa icubahiro. Kandi noneho tubisomye hariya mu ku murongo wa 12 haravuga ngo hanyuma y'ivyo amanuka i Kaperinaumu, bona nyina na bene nyina n'abigishwa biwe, ngo amara iminsi itari myinshi. Aha tubona ngo Yesu n'abavukana na Yesu na Mariya nyina wa Yesu, abantu batatu, ngo n'abigishwa biwe. Haleluya! Bari abantu b'ingirakamaro mu by'ubwami bw'Imana. Mariya yaratangaye kubona Yesu akoze igitangaza. Abo bavukana na Yesu baratangaye kubona uwo bavukana ashoboye gukora ibintu nk'ibyo. Abigishwa biwe barumiwe bamaze kubona ibyo Yesu akoze, ngo baca baramwizera. Oh haleluya! Yesu rero yavuze ati Yesu ntiyagomba gukora igitangaza gusa cyo kuhaza abantu, ariko yagomba gukora igitangaza gituma imitima y'abantu hinduka ikamwizera ko ari umwami. Yesu nashimwe. Haleluya! Uyu munsi inshuti yanje aho uri hose, nanje ndakubwira ntiwifuze ko umwami Yesu Kristo yo kugendera. Ushobora kuba wari ubizi nka Mariya yarabizi yuko Yesu akora ibikomeye, ariko ntiyari bwabone aho Yesu abwira abantu ati fata amazi muyashire hajya, hanyuma bayashize muri ico kintu ati sereva abantu rero nimubahe, hanyuma amazi agahinduka ukundi. Ababinyoye bonyene baravuze bati ibi bintu nibiki? Vinya twanyoye ubwa mbere niyi tunyoye ubwa kabiri harimo ubudasa. Ibi by'ubwa kabiri nibyo byiza, nibyo biryoshe. Ati kandi uyu muntu ubu bukwe n'ubukwe budasanzwe. Ati kuko abantu benshi bahora batangura guha abantu izibishe, atariko mu nyuma ngo bahora batangura guha abantu iziryoshe, bamara guhimba bakabazanira izindi zitaryoshe. Kuko bamaze guhimba no kuvuga yuko naho bo bazanira ibiryoshe ntabyo baza kumenya. Ariko ngo mu bintu mu buryo busanzwe ngo abantu batangura kubaha iziryoshe, mu nyuma bakabaha izibishe. Ariko ngaha Yesu rero ngo nawe ngo yazanye iziryoshe ziruta izo bari bafise. Yesu nashimwe. Inshuti yanje uri kuranyumva aho uri hose,
ndagomba wumva uburyohe bwa Yesu. Yesu niwe ashobora gukora ibintu bidasanzwe. Yesu ashobora kuryosha ibintu umushizemwo ubukwe bwawe bucika, ubukwe bw'igitangaza. Umushize mu muryango wawe Yesu, uwo muryango wawe Yesu mbese uzo muryango udasanzwe. Nshuti yanje, ubu Kristo Yesu umuhamagare mu byawe byose. Umuhamagare, ugire ubwenge bwo guhamagara Yesu. Haleluya. Imana nishimwe. Abagize ubwenge batumiye Yesu mu byabo. Nawe nshuti yanje, mu byawe utumira umwami Yesu. Aya majambo yanezereye cyane, kumenya ko umwami wacu Yesu Kristo ashoboye, kandi Yesu arashoboye by'ukuri. Ndagomba kwibutsa bene data bandi bakunda kuvuga ngo Yesu ngo dusabe ngo Mariya ngo dusengere, ngo kuko ngo dusengeye ngo n'umwana wiwe ngo aramwumvira. Aha ko tubonye ko atamwumviye, ntiyamwumviye kuko yumvira se wo mwijuru. Kuko aha yagomba kwerekana ubumana bwiwe aho buhagaze. Ariko Mariya yamuhamagaye nkaho umenga azi ko ari umwana wiwe acabikora. Ariko Yesu ntadepandana n'abana b'abantu. Oya, ntadepandana n'abana b'abantu, ni Imana ikora mu gihe cyayo. Yesu niwe wo gusengwa, Yesu niwe wo kwizegwa, Yesu niwe wo kumva. Umwami avuze byose birakunda. Kristo Yesu ntiyakubwira byose birakunda. Ukumva hari ikintu Yesu yagusezeraniye, inshuti yanje uri kuranyumviriza. Haleluya. Ukigumeko. Umwami wacu Yesu n'umwami avuga bikaba. Afata decision ashaka mu gihe ashakiye. Haleluya. Bishoboka kuba senze ugasenga ariko bikaba bitarakunda. Umenye ngo ni igihe cy'Imana kitaragera. Ararindiriye icyo arindiriye. Mbega arindiriye iki? Wakwiyumvira kubera iki umuntu asenga ugasubira ugasanga ugamenga ntakumvise? Yarakumvise. Arindiriye umunsi mwiza. Umunsi mwiza, umunsi azokubita igitangaza bose bagahazwa. Haleluya. Muri ubu bukwe abari bashonje barahagijwe. Haleluya. Muri ubu bukwe abahora bagendana na Yesu batamumenye baciye bamumenya. Haleluya. Abavukana na Yesu batamumenye baciye bamumenya ukundi. Baca bavuga babona ibitangaza. Ngo rero ngo baca bava ngaho bagenda mu kindi gisagara. Ndagomba kukubwira, ushobora kuba nawe uri mu kindi gisagara. Iyo wagiye wajanye na Kristo Yesu ari kumwe nawe, ariko abo mubana aho utuye ntibanamuzi, ariko we urazi ibyo Yesu ashobora gukora. Naciye niyumvira aba bantu bavukana n'ababigishwa bari baheje kubona bya bindi babonye, bagaca bajana mu kindi gisagara. Bari biyatanze yuko aza gukora ibindi birengeje, kandi nuko Bibiliya itabitubwira uko bimeze kose Yesu yarakoze ibindi bikomeye. Haleluya. Rero Yesu tumwizere n'umwami. Uyu Yesu tuvuga ni Yesu w'ubushobozi, ni Yesu umwami aganza abaganza, ni Yesu atari umuntu dusoma mu bitabo, ariko ni Yesu w'ubushobozi. Haleluya. Ese icoma nshuti yanje wowe uvuga Yesu ukaba waramubonye. Ababigishwa ba Yesu baciye bagenda hirya no hino bavuga Yesu nk'abamubonye. Haleluya. Hariho kuvuga Yesu nk'uwamubonye, hakabaho kuvuga Yesu nka histoire gusa. Ariko uyu munsi nshuti yanje umurabe Yesu, murangamize ko uvuga uti Yesu ndagomba yuko unyiyereka nanje nkakuvuga nk'uwakubonye. Oh haleluya. Mariya yari yaramubonye kuko yabwiye abantu ati ica babarira cyose mu gikore. Imana ishimwe. Hariho byinshi wabonye, nico gituma ushinga intahe. Hari byinshi nabonye muri Kristo Yesu, nico gituma nshuti yanje ndaguhimiriza kumwumviriza. Haleluya. Umwumvirize kandi umukurikire. N'umwami aganza abaganza, n'umwami aganza abaganza. Aba bantu bagize ubwenge bukomeye cyane gutumira Kristo Yesu. Nawe mu byawe nsubiye kukwibutsa, utumira umwami Yesu. Ntubikore wenyene, ntiwishimikize ubwenge bwawe nkaho umenga mu bwenge bwawe hariho icyo ushobora gukora. Nta na kimwe. Icyo ushobora gukora n'ubushobozi bw'Imana bugushoboza gusa. Dusome rero uwundi murongo uvuga ku bantu bagize ubwenge. Ku murongo umusiguzi igice c'indwi ku murongo w'12 havuga ngo
kuko ubwenge ari ubwugamo nk'uko amahera ari ubwugamo, ariko inyungu iva mu kumenya n'iyi, ni uko ubwenge buzigama ubugingo bwa nyenebwo. Imana ishimwe ngo ubwenge buzigama ubugingo bwa nyenebwo. Haleluya! Umuntu ngo afise ubwenge ngo ni ubwugamo, ngo nk'uko amahera ari ubwugamo. Wumvise ngo ubwenge ni ubwugamo, ngo nk'uko amahera ari ubwugamo. Umuntu afise amahera yumva umenga nta kintu na kimwe atinya. Umuntu afise amahera yumva umengo ntatinya ngo baranyirukana mu nzu, ntatinya ngo biragenda gute, kuko ya mahera niho amubera ubwugamo, arayishimikiza kumva ibintu byose bimeze neza. Ariko umuntu atagira amahera yama n'amaganya, yamagowe, aravuga ati uyu munsi baransohora mu nzu, uyu munsi abana baragiki, yama asuharara. Bibiliya ivuze ngo ufite amahera ngo ni ubwugamo, kandi ngo ubwenge nabwo ngo bubera nyene bw'ubwugamo. Aba bantu bagize ubwenge batumiye Kristo Yesu Umunyanazareti. Nawe nshuti yanje ndaguhimiriza kugira buno bwenge, utumire Yesu mu vyawe. Imana niguhezagire, Imana nishimwe. Uzobona Yesu agukorera ibihambaye nk'ivyo yakoreye aba bantu. Uzobona Yesu igihe ciwe kigeze akwereka ko ari umuntu adasanzwe. Uzobona Yesu akwereka ko ari umwami. Haleluya! Azogutabara mu gihe wihebuye, azogucira urubanza mu gihe abantu bose bananiwe. Oh haleluya! Azokugurura imiryango ahantu hugaye. Yesu nashimwe. Azokwerekana ubudasa, azogusiga amavuta, azogutabara, azokubera umurengezi, azokurengera. Yesu nashimwe. Oh haleluya! Nshuti yanje mwene data, umwakira uyu Kristo Yesu, kandi uyu Yesu ndakubwira n'ubu bushobozi. Imana nishimwe. Aho yagiye hose yagiye akora ibitangaza, nawe umuhamagare muri ivyo vyawe, umuhamagare kandi arabigukorera. Ubonye atarabikora n'igihe kitaragera, kandi igihe ubona ko gitevye nuko agomba gukora igitangaza kidasanzwe, kitazovura ya ngorane yawe ufise gusa, ariko kizobera n'abazocumva bose hirya no hino, bazomenya ko Imana ari Imana. Imana nishimwe. Nama nibuka ingene Abisirayeli bariko barajabuka cagihe Farawo n'imikogote n'ibiki byose bari babakurikiye, ntiyakoze igitangazo ngo yarabanje ararindira bose babanza guhererayo kugira ngo bose bafunikiwe muri mazi. Igihe c'Imana, ubonye Imana itebeje ikintu ibiri kwirakigira neza. Igihe c'Imana, Yesu aguhezagire nshuti yanje. Igihe c'Imana ukirindire, gifunitse vyinshi, gitekeye vyinshi. Haleluya! Igihe c'Imana gitekeye vyinshi, nturire ngo ntirakwishura, nukuri kiregeranya ibishinge ntahe. Umwami Yesu aguhezagire aho uri hose. Amen.